Mwaramutse neza banywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no kw'isi, turabaramukije muri kano gatondo ko kuri wa Mungu kw'igenekerezo ya 27 Gitugutu umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza ngakuri no mbonesha kure yacu ayina ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yuta agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaye ikaze mu makuru azindutse ariko aravugwa rero by'umwihariko aho tugiye kurabira hamwe ido nido ry'amakuru yihuta akomeye cyane akomeje kugenda nyine aravugwa haba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru tugiye kugakora rero muri kino kiganiro cyacu cyo muri kano gatondo ko kuri uyu wa Mungu. Mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi haraza kuba umuhango wo gusabira bamwe rero mu basoda b'abarundi baherutse kugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko ku munsi w'ejo twamye turabigarukaho. Akabari abasoda bavuye mu mwuka w'ubuzima rero by'umwihariko ubwo bariko baragwana canga by'umwihariko ubwo bariko barahangana n'inzego z'umuhari canga se n'umuhari wa Ledita warusanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi urakorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu bice by'Imunembwe, nk'uko amakuru y'amaradushikira. Amakuru yibutsa akomeza kugenda radusumira nuko rero by'umwihariko ukurikije itangazo ryashyizwe abana ku munsi w'ejo ndetse n'ibyo Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano nga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yasaga nawe n'uwabyemeje, cyakora ntiyatangaje ibitigiri by'abasoda baba baraguye muri iyo ngwano. Amakuru yibutsa akomeza kugenda haradusumira rero by'umwihariko aravuga ko Tabara yaba yarivuganye abasoda bashika kuri 45 abashika abarenga 30 bakaza gukomereka, bakaba baraje kuvurirwa nga mu gisagara ca Bujumbura, nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta adafise ivumbi ariko aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko bamwe rero mu baje kugenda baravurirwa aho ngaho naho bashobora kuza gupfa, bamwe muri bo nk'uko amakuru yama aradushikira. Uyu munsi rero haraba umuhango wo kubasabira ndetse no kubasezeraho, ndetse by'umwihariko ku munsi w'ejo hazabe umuhango wo kubashingura, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu biriko biravugwa canke ibintu biriko birakogwa nga mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba. Witegereje neza ku bikorwa bigendanye n'umutekano, nk'uko amakuru yama aradushikira. Umutekano urakomeza kuzamba mu buryo bukomakomeye cyane, aho by'umwihariko usibye ibigendanye n'umuhari wa Tabara uri kuragwanywa mu ntara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko andi makuru akomeza kugenda aradusumira arakomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda birakogwa ari ibintu biteye ubwoba, mu nyuma y'iko igipolisi cy'u Burundi gikomeje kugenda kirakora ibishoboka byose kugira ngo nacyo by'umwihariko kivugane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gihe hariko haritegurirwa amatora nga mu gihugu cy'u Burundi, igipolisi kiriko kirashinzwa ibikorwa by'ibigiye bitandukanye, cane cane ibikorwa bigendanye no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni mu gihe by'umwihariko mu ndwi zitageze muri zibiri abapolisi bamaze guhitana abatari bakeya, ni nako imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'uri ku butegetsi nayo ikomeza kugenda yamiriza igaragaza ndetse iranerekana neza yuko iriko iraterwa impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye biriko birakorwa, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibibazo bigendanye n'umutekano, hakiyongeraho ibibazo bishobora kuzovuka muri aya matora yimirijwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo kandi by'umwihariko nibwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yaje gusaba imbabazi abanyagihugu bose muri rusange mu nyuma yo kubeshya imbere y'inama nshinga amateka na nkenguruza amateka ko abakoze rusansuma rero bose baba bararonkejwe agashimwe kabo, nyamara atariko byagenze, mu gihe bamwe bakomeje kugenda barataka banagaruka ku buryo rero by'umwihariko batarigira barabona agashimwe kabo, bakaba baravugaga yuko baheruka amahera bahawe ubwo bariko by'umwihariko baragerageza canga ubwo bariko by'umwihariko baragerageza by'umwihariko baratangura ibyo bikorwa, akaba ari bwo barahawe amahera azwi ikizwe nka avance bariko baratangira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo, aho kuwa umunsi w'ejo by'umwihariko hiriwe ingwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
ndetse kugeza amagingo aya ngaya amakuru ariko aradusomera karavuga ko umuhari wa M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye by'umwihariko ngaha muri teritwari ya Warikare nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ibikomeje kugenda biravugwa canke bikomeje kugenda biratugeraho muri uno mwanya birateye ubwoba. Turanagaruka ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nko mu burasirazuba bwo hagati. Ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese waramutse cyangwa wiriwe bigendanye naho uherereye hose, ndaguhaye ikaze we munywanyi w'ibiganiro byacu twumviriza uherereye hose hirya no hino ku isi. Nimba rugambije senga rero kuri no mbonesha kure ya China ya Burundi News TV senda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru by'umwihariko wandanye kugenda by'umwihariko urayashikiriza no ku bandi banywanyi bawe abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze rero mwese munyemera amakuru tuyatangurire nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amakuru hari karadusomera by'umwihariko hariko avuga yuko by'umwihariko mu nzego z'umutekano agiye gutangura icyunamo gikomeye cyane mu nyuma y'abasoda bari muri ntwazangabo z'u Burundi zerutse kugwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta adafite vumbi akomeza kugenda aratugeraho canke aradusomera ariko aragaragaza uburyo rero ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirapfira nga ku butaka bwa Kongo, haba izirahura n'umuhari wa M23 ndetse n'izirahura n'umuhari wa Red Tabara mu ntara Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru yama aradushikira. Ku munsi w'ejo nibwo twagarutse ku itangazo rikomeye cyane ryashyizwe abona n'umuvugizi w'umuhari wa M23 aho yaje gushimangira ko ingabo z'u Burundi by'umwihariko zaje kugenda zirapfa mu ngwano imaze icyumweru n'igice kirabahuza. Akaba ari ingwano by'umwihariko bivuga ko zatanguye ubwo umuhari wa Red Tabara wari kurageragezwa by'umwihariko kuraba uburyo watsindwa ndetse ukanambugwa ibirindiro. Umunsi w'ijoro nibwo itangazo ryagiye habona rigaragaza ko abasoda b'u Burundi bashika kuri 45 baje kugenda barapfa ndetse by'umwihariko harimo n'ufisi peti rya Lieutenant Colonel yari yongirije ukuri izo ngabo mu Minembwe, ingabo zaturutse mu Burundi nyine zicumbitse Iminembwe nk'uko amakuru y'amaradushikira. Amakuru ariko aratugeraho rero muri kano gatondo aremeza neza yuko nga mu Burundi inzego z'umutekano uyu munsi ziraza gukora amasengesho yo gusabira abo basoda bose ndetse by'umwihariko biranavuga ko abandi barwariye ngaha mu gisagara ca Bujumbura nabo ubuzima bwabo bumeze nabi mu nyuma yuko yari imirwano ikomeye cyane yamaze igihe ndetse ikaba yarahitanye batari bakeya ndetse abo bandi barakomereka nk'uko amakuru yama aradushikira. Nubwo bihagaze gutyo kandi by'umwihariko abanyagihugu benshi ntibarya umunwa mu kugaragaza ko Uburundi bushatse bwarekeraho ndetse by'umwihariko cyangwa bugashora amahera yose mu bwendanye no kubaka igisoda gikomeye cyane kuko Uburundi by'umwihariko bwakomeje kugenda burahura n'akaga gakomeye cyane. Ariko kandi Uburundi ntibarya umunwa mu kugaragaza ko kuba barakomeza kugenda barakorana n'imihari igiye itandukanye by'umwihariko nabyo ubwabyo byabagijeho ingaruka kuko by'umwihariko kugeza amagingo aya ngaya benshi bemeza neza yuko ngaha mu karere k'ibiyaga binini kwiyemeza gukorana na FDLR canke FRN cyangwa se by'umwihariko iyindi mihari iyo ari yose igwanya ubutegetsi bw'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ari kwikurira akaga gakomeye cyane. Usibye kuba rero by'umwihariko urahungabanya umutekano w'akarere k'ibiyaga binini cyane biranagoye ko wakwiyemeza guhungabanya umutekano w'icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda bigendanye n'uburyo rero bamaze gutera imbere mu buryo bukomeye cyane, haba mu kubaka inzego zijejwe umutekano, haba system z'ubwirinzi, amaradari ndetse n'indege zikomakomeye cyane n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa ku butaka. Ibi byose ni bimwe mu bintu biba biteye ubwoba ndetse kenshi bagiye bavuga ko mu Burundi hagiye harakorwa amaoperation akomakomeye cyane by'umwihariko ariko atarigeze avugwaho mu Burundi. Gusa kugeza amagingo aya ngaya Red Tabara ntabwo ijya umunwa mu kugaragaza ko ikomeje gutanga isomo rikomeye cyane. Icyakora ku yandi makuru akomeje kugenda aradusumira, Red Tabara irayirutse nayo by'umwihariko guhura n'akaga gakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira, ikaba yaraje kugenda irahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Red Tabara nayo by'umwihariko yarahuye n'akaga gakomeye cyane muri icyo cyumweru n'igice bamaze bararwana, dore yuko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira yagaragazaga neza yuko uyu muhari wa Red Tabara ahuye n'akaga gakomeye cyane, dore ko nawe wabashije gutakaza ibirindiro byinshi ndetse n'ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko leta y'u Burundi yavuze ko nayo ibabajwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye
bitandukanye cane cane ibikorwa vya gisirikare byaguyemo abasoda b'abarundi batari bakeya, ndetse by'umwihariko bakaba baje kugenda baranagaragaza ko by'umwihariko nubwo habaye icyo kibazo gikomeye cyane n'ubundi hagomba gukomeza kurabirwa hamwe uburyo uyu muhari ushobora gukomeza gutsindwa mu rwego rwo kugira ngo birinde ko hashobora kuzopfa haravuka akavuyo nga mu gihugu cy'u Burundi mu bihe by'amatora, nk'uko amakuru yama aradushikira canga akomeza kugenda aradusumira. Red Tabara itarariye umunwa by'umwihariko mu kuvuga ko nubwo isanzwe irarwanya ubutegetsi bw'u Burundi, yavuze ko yiciye muri Kivu y'Amajyepfo abasirikare barenga 45 b'u Burundi. Ubwo rero impande zombi zasakiranaga mu ngwano imaze iminsi irakomeye. Ni ingwano zasize Red Tabara nayo ubwayo itakaje ibirindiro byayo bitari bikeya cane, ndetse by'umwihariko amakuru yihuta adafise ivumbi akaba agaragaza ko Red Tabara by'umwihariko yaba yarahungiye mu mashamba yo muri Rungurungu. Icyakora mu nyuma yo guhunga, amakuru adafise ivumbi akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko nga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hitezwe ko hashobora kuzogwabwa ibitero karundura, nubwo bivuga ko inzego zijejwe umutekano imipaka zicunze neza ku buryo bukomeye cyane. Patrick Nahimana uvugira uyu muhari wa Red Tabara ntiyagiriye umunwa mu kuvuga mu kagaragaza ko imirwano bari y'abasirikare biciye mu by'umwihariko yari imaze icyumweru kirenga ibera mu biturage bigiye bitandukanye nga mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakaba baraje kugenda bayiciramo n'abazarendo benshi n'abamayimayi. Akaba ari imirwano uyu muhari uvuga ko by'umwihariko ingabo z'abarundi zafashwagamo n'abandi bantu bagiye batandukanye barimo aba FDLR, ndetse hakiyongeramo n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Red Tabara iravuga yuko by'umwihariko muri iyi mirwano biciyemo abasoda bashika kuri 45, baniciyemo rero Lieutenant Colonel Nyandwi Simoni yari umuyobozi wungirije w'ingabo z'u Burundi ziri nga mu Minembwe, zarongitsweho mu Ibatata Foke by'umwihariko ijejwe mu kugwanya ndetse no gusubiza inyuma no guca intege uyu muhari wa Red Tabara. Bivuga ko abarundi by'umwihariko bari nga mu Minembwe umwenda bafidiye leta ari ukubanza bakigizayo canga se bakica aba Red Tabara bose. Mu nyuma y'iko rero Red Tabara nayo isanzwe iramaze imyaka n'imyaka irakorera nga mu butaka bwa Kongo, ikaba yaraje kugenda iramenya ayo makuru. Ubu noneho nayo ikaba bivuga ko yamaze gufata umurongo wo kurwana ku buryo bukomeye cyane, ndetse mu byo bagaragaje ku munsi w'ejo muri iro tangazo ryabo bavuze ko batazigira barahereza Uburundi agahenge mu gihe by'umwihariko batari bemera ko bicarana ku meza y'ibiganiro. Red Tabara iravuga ko iharanira by'umwihariko impinduramatwara nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ikavuga ko amatora adashobora kuzaca aranyura mu muke cyangwa se araba mu gihe ibintu bikomeje kugenda birapfapfana, ndetse mu gihe ibintu bikomeje kugenda birazamba. Gushika magingo aya ngaya rero by'umwihariko abakurikiranira hafi bikomeje kugenda biraba by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi baragaragaza ko Red Tabara ishobora kuzotuma amatora agenda nabi cyane canke ibindi bihe bikagenda nabi, nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni mu gihe amakuru akomeza kugenda aravuga ko rero inzego z'umutekano z'u Burundi zongeye gukaza umutekano ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kwirinda yuko rero hashobora kuzoba ibitero bya hato na hato, ndetse ibitero bikaba bishobora kuzibonekeza mu gihe harimo inama ikomakomeye cyane y'ibihugu bigiye bitandukanye barizwa muri Komesa, aho by'umwihariko ari inama izitabirwa n'abakuru b'ibihugu n'amareta bakomakomeye cyane babarizwa muri uwo muryango, izanasiga umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Valentin Ndayishimiye ahawe ikiringo kimwe cyo kurongora uwo muryango wa Komesa cy'umwaka umwe. Ni inama byitezwe ko by'umwihariko ishobora kuzavugirwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko igikomeje kugenda kiranagara ko n'umutekano uburyo uzaba wacunjwe. Akaba ari nayo mpamvu imipaka myinshi cyane igiye itandukanye ndetse no mu kirere bivuga ko by'umwihariko mu gihe abayobozi bazotangura gushika nga mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga mpuzamahanga by'umwihariko cy'indege ca Bujumbura kimwe rukumbi cyanitiriwe Melchior Ndadaye yahoze ararongora Uburundi. Umuhutu wa mbere yarahawe by'umwihariko yaratowe kugira ngo arongore igihugu cy'u Burundi. By'umwihariko bikaba bivuga ko indege z'intambara zizotangura kugenda zirazenguruka icyo kibuga, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusangi. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko biravuga ko uko byogenda kose n'ubundi umutekano ugomba gutangura gukazwa nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ibintu bice biramera neza canke kugira ngo ibintu bice biragenda neza, nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza magingo aya ngaya rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira
akaba ariko agaragaza ndetse haranerekana neza iby'umwihariko uburyo ngaha muri kino gihugu c'u Burundi by'umwihariko ubumwenda bafise ari ugutuma abayobozi bazitabira iyo nama bazoshika mu gihugu c'u Burundi ari amahoro, ndetse by'umwihariko bakazitabira inama ari amahoro, ndetse bakazaca baranayisozera ku igerekerezo rya 31 rero uku kwezi kwa gitugutu ibintu ari amahoro nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko mu gihe mu Burundi hariko haritegurirwa amatora harakomeza kugenda hibonekeza n'ibibazo bikomakomeye cyane. Mu nkuru zatambutse kandi twarabagejejeho umupolisi aherutse gukora ibara akarasa abantu bashika muri 3 bakasiga ubuzima, undi wa kane agaca arajyanwa kwa muganga. Ubu ngubu mu Burundi rero by'umwihariko umutekano urakomeje kugenda urazamba ko baragenda barasatira ibihe byo gutora, ndetse abanyagihugu benshi baravuga ko bafise ubwoba ku buryo bashobora no gutangura guhunga kugira ngo bibonere amahoro n'umutekano. Hari bamwe rero baduhaye amakuru ariko ntibashima yuko twotangaza amazina yabo kubw'umutekano wabo, bavugaga yuko kenshi y'amatora yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi biba bisaba kwitonda, ndetse by'umwihariko ngiyo hagize imbonerakure ikubeshyera ikintu icyo ari cyo cyose ucurajyanwa mu ibohero. Iyo hagize by'umwihariko umuyobozi uwo ari we wese akubeshyera uca uranyuruzwa ku buryo bukomeye cyane. Muri iki gihe rero kandi hariko haribonekeza ibihe byo kunyuruza abantu nk'uko amakuru yama aradushikira, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birabacanga, ibintu bikomeje kugenda biragaragara ari imwe mu bintu biteye ubwoba. Ubwo rero bariko baranyuruza umuntu, mu nyuma yo kumunyuruza bagaca by'umwihariko baraguhereza agasopo yuko utarekuriwe kuba wagira ikivuga nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko abiganjemo kunyuruzwa by'umwihariko ari bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye, cane cane ababarizwa mu migambwe igiye itandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira rero aravuga ko ababarizwa mu migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, by'umwihariko irimo nka CNL, Sawanya-Frodebu, ndetse by'umwihariko n'indi igiye itandukanye itajya imbizi n'uyu muhari by'umwihariko wa CNDD-FDD aribo bafise ibyago byinshi, ndetse ari nabo bara guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye no kunyuruzwa nk'uko amakuru yama aradushikira. Ku munsi w'ejo kandi by'umwihariko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca by'umwihariko bataziranda kugarika yarafashe ingingo yo gusaba imbabazi abanyagihugu bose mu nyuma y'ibyatangaje mu nama nshingamateka na nkenguruzamateka, by'umwihariko aho yaje kugenda arashimangira ubwo yabazwaga by'umwihariko ku bikorwa bigendanye no gutanga agashimwe ku bakoze rusansuma yasojwe nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse akaza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko n'ubundi abakoze iyo rusansuma bamaze kugenda barahabwa amahera yabo, nyamara atari ko bimeze. Benshi barashimye uburyo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yitwaye, ariko benshi baravuga ko ariko bagerageza kwitwara neza mu rwego rwo kugira ngo atama aragongana by'umwihariko na Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza, ibyo benshi bagaragaza ko by'umwihariko bamaze iminsi baragonganiramo cyane. Biravuga ko rero nga mu Burundi haba harabonetswe umugambi ukomakomeye cyane wo gutegura by'umwihariko ikudeta, ariko nyamara Evariste Ndayishimiye ntace arabimenyeshwa n'uyu Gervais Ndirakobuca mu gihe yarafise amakuru. Ibi ni bimwe mu byatumye by'umwihariko Evariste Ndayishimiye arungika uyu Ndirakobuca rero by'umwihariko mu kumuhagararira mu nama ikomakomeye cyane, inama by'umwihariko yahuje abanyagihugu yahuje abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta muri Guinea Equatoriale nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakibazwa amakuru akomakomeye cyane agendanye n'uburyo yari amatata ko ashobora gukomeza kwibonekeza mu gihe bivuga ko n'ubundi hakiri n'umugambi ukomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi wananiranye wo kubaho fungurwa General Areguemi Bunyoni, ndetse ukomeje kugenda wigwaho. Tugaruke nga mu karere k'ibiyaga binini ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane agendanye n'urugamba. Ku munsi w'ejo by'umwihariko hari kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 26 gitugutu umwaka w'2026 haravuzwe amakuru ateye ubwoba, haravuzwe amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta by'umwihariko yavuze yagarukaga ku bigendanye n'ingwano cange ku bigendanye n'urugamba rukomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira.
amakuru adafise ivumbi yaje kugenda aradusumira, yaje kugenda aragaragaza ndetse yaranerekana neza yuko umuhari wa M23 by'umwihariko uherutse kongera by'umwihariko kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu nyuma y'ingwano zimaze imisi ziraba rero muri teritwari ya Walikale zikaza gusiga umuhari wa M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, amakuru hakomeza kugenda aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aradushikaho muri uno mwanya, by'umwihariko akaba akomeza kugenda aragaragaza ko uyu muhari by'umwihariko waje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko bishimira uburyo M23 ikomeza kugenda iratabara abanyagihugu ndetse by'umwihariko no kubacungira umutekano. Abanyagihugu benshi bariko barahunguka bava by'umwihariko mu buhungiro bagaragwa mu bice bahozemo biriko biragenzurwa n'umuhari wa M23 mu nyuma y'ubuhamya bwa bamwe rero mu basanzwe barabarizwa muri ivyo bice bavuga ko bafise umutekano usesuye. Ndabashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.